Turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mudukurikira muherereye kaze muri kino kiganiro umwana iwacu co kuno munsi kikaba cadushikanye neza na neza muri zone ya Mivo ni muri komine Ngozi ku mutumba Gashare tukaba turi mw'irerero ry'imfuvyi aho mu Mivo tukaba turi kumwe na mama Mizero Marie Giselle akaba arongoye iryo rerero tukaza kuyaga ahanini kubijanye n'ubuzima bw'iryo rerero ndetse n'ubuzima bw'abana mbega ico kigo coba gikeneye iki muri kino gihe kugira ngo kibandanye gitera imbere ibi vyose tuza kubica irya nino muri kino kiganiro mama Mizero Marie Giselle turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Kaze murakoze. Mbega iri rero ryavutse ryari? Iri rero ryavutse mu 2009 rivukira Ingozi ku Muremera. Ryari ryavutse mu ntumbero iyihe? Ni mu ntumbero yo kugira ngo abavyeyi bitaba ari benshi haboneke ababunganira cane cane abunganira izo nzoya zasigaye no kunganira nyene uwo muryango dufata iyo miryango nyene. Ego turabona ko umenga ni irerero ryegukira tuvuga Ecclesia Katolika mbega nivyo irerero ryegukira Ecclesia Katolika cane cane diocese ya Ngozi kuko umwongere wayo Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa niwe yashoboye kubona ico gikorwa ko gikenewe muri iyi diocese. Hama rero araca atumako twebwe turi bene Bernadeta muryango wa bene Bernadeta usanzwe wavukiye ico gikorwa. Ego ni yihemvo yatumye muva mu gisagara ca Ngozi mukazana iryo rerero hano muri zone ya Mivo? Ego igituma twaje ino mu Mivo mu ntango iri rerero ryaravyaye abana ryararonse abana ndavyite kuvyara kuko turabavyeyi igihe turamiye abo bagiye natwe dusubira mu kibanza cabo bavyeyi. Abana rero bamaze kuba benshi bagakura ku myaka 3 haruguruwe akantu kameze nk'agashure gatoyi mwengo nakabo bana bacu nyene gusa ariko ababanyi bukebuke nabo barazana abana babo niho hahavuye havuka rero Ecole Sainte Bernadette muzi ku rugero igeze ko uyu munsi. Ego ntitwavuga yuko arico catumye muca mwimukira hino kubera iryo shure? Ego twimukiye ino mu Mivo kubera ko abanyeshure bigaho babaye benshi hama tubona nta bundi buryo twebwe duhitamwo kwimukira ino kugira ngo abanyeshure baronke aho biga. Ego mbega mu gitangura muri uwo mwaka mwatubwiye irerero ryatangurira ko gukora mwatanguranye n'abana bangana gute? Twakiranye n'abana 5 kubisanzwe abana bagiye baragwira buke kugera uyu munsi. Kandi mu ntango irerero ryari rigenewe kwakira abana 30 ariko ugiye kuraba abo 30 n'ubu naho hoba hagutse kugihe tugezemwo suko twobishobora. Hanyuma mugitangura mwakira abana bangana gute uyu munsi hoho mu myaka bangana gute abana mwakira? Twakira abana b'inzoya abo abavyeyi bitavye ubwo nyene nibo twakira. Ego bana mu bahitamo gute? Kugira ngo twakire umwana turaraba ubwa mbere ho ko tubishoboye. Turaraba ko tubishoboye ahandi ho tugiye kubakira bose ho ntivyokunda nyene ntitworonka aho tubashira ntitworonka nico tubagaburira. Birafatanya. Ego hanyuma mugitangura mwatangurana n'abakozi bangana gute kumbure kugira ngo biteho ivyo bibondo? Muravuze yuko mwatanguranye n'abana 5
mwatangurana n'abakozi bangana gute ubuhoho ibijanye no kurera abo bana vyifashe gute? ego igice kinini kwirirerero ririmwo abihebeye Imana ririmwo ababikira twebwe turi mu bitwa abakozi turi abavyeyi bakozi kuvuga rero abo bakozi nabaza kutwunganira mwabonye ko hari ivyumba 4 kuvuga hari umumama umubikira n'umukozi ku cumba hagaca haba rero n'uwo mu gikoni ibindi vyose turabisangira ibikorwa turavyikorera. Ego mbega mu bana mwatanguranye muri ino rerero ubuzima bwabo bwifashe gute uno munsi? Ku kijanye rero n'ubuzima bw'abana twasohoye canke dusohora ikibazo kigoye murabona iki gihe tugezemwo gire nti abantu ntitugikunda ariko tuvuga ko dukunda ariko nuvuga ko tutagikunda umwana aza gutaha umupapa yarizaniye uwundi mukenyezi uco vyumva ingene biza kugenda aba yaronse uwundi mwana ntivyoroshe abana turera ntivyoroshe kuko iyo bagiye bagenda basura ngire ntibasura kuba imfuvyi atari imfuvyi gose kuko baba bagiye niko mu muryango wabo ariko ntivyoroshe hari igihe usanga hari abana dusanze bagwaye ugasanga hari bagwaye ndabona umwe yagwaye kwashi cabumva ko bitoroshe. Ego mbega bava hano bafise imyaka ingana gute ko mwatubwiye yuko mubakira ari nzoya bava hano bafise imyaka ingana gute? Abana tubasubiza mu muryango bafise imyaka 3 kuko twasanze ko kuri iyo myaka ariho usanga uwo mwana ashobora gushikira ahantu hitwa muhira kandi ni muhira agamenyera n'ingoga. Ego mu mezi 2 mu mezi 3 mu vy'ukuri twe tuba twamaze kuzimangana. Ego nivyo mwakira abana b'imfuvyi mwabisiguye neza mbega hari umuvyeyi umwe aba yasigaye araheza akakubitira hano muri kino kigo akaraba ko ubuzima bw'uwo mwana buriko butera buja imbere? Ego baragerageza abavyeyi bamwe nkuko nariko ndabivuga bamwe baragerageza kuko hari igihe usanga hari umuvyeyi yazanye umwana ya myaka 3 ikagera ukamenga nitwe tukaja gusubira kuja kumurondera twebwe kandi amasezerano ari uko umwana ku myaka 3 tumusubiza mu muryango. Ego ariko bamwe baragerageza bakaraba abana kandi turanababwira ko ari vyiza naho umwana yoba ataramenya umuntu amaraso aramenyana. Noneho kiriya gihe hari abana bamwe abavyeyi bamwe baza nko bamaze guca ubwenge mwabonye mu bana dufise baragira ati papa wa nakayaje papa wa nakayaje no kuvuga rero wa wundi bataza yamaze kugwara yamaze kugira igikomere uca umva ingene bica bigenda. Ego uyu munsi none mufise abana bangana gute bava mu mihingo ya hehe? Dufise abana 23 umukuru bafise imyaka 2 ngira n'amezi 5 n'amezi 7 bari muri bamwe abo ni bari muri bamwe tuzocura mu kw'icenda kw'icumi umutoyi afise ukwezi kumwe. Ego Ego murakoze reka tuje ubu naho ingene basanzwe barezwe hano muri kino kigo mbega ivyo mubafungurira biva he? Ego nukuvuga ibidutunze muri uru rugo turatunzwe na diocese ni diocese kuko ku kwezi mu maparuwasi araramukirwa kugemurira orphelina. Amaparuwasi yose yo muri diocese ya Ngozi ku kwezi araragemurira orphelina. Hanyuma rya shure ryavyagwa na orphelina hariho agace gatoyi kaza kunganira orphelina mvuge ko ari nayo itunze orphelina ni kuvuga utwacitse kuri Minervale. Ego
uravye uko abakristu bitabira ico gikorwa co kugaburira imfuvyi mbona gishemeye, hari aho muvuga muti birakwiye kongerezwa? birakwiye nyene. Erega ubukene buriho, ariko umutima bo barazana ico baronse, kuvugana abakristo bo nyene bagenda bakikubita mu two bimbuye, hama bakegeranya, baramukiwe bakazana. Yego. Hari ibindi mubona bikenewe mu kugira ngo iki kigo kibandanye kitera imbere, abana babeho bamerewe neza kurusha? Bikenerwa biguma biriho, ariko ndavuga mwari muhejeje kumbaza ikibeshejeho orufena. Turafise, mbanze nsubire nk'usubiye inyuma gatoyi, turafise ibitungwa, nari navuze Ecole Sainte Bernadette, navuze paruwasi, turafise ibitungwa, turafise indimo, vyo vyose nibiza kunganira irerero. Gukurikirana ivyo bitungwa n'izo ndimo biraborohera? Tugenda bukebuke. Tugenda bukebuke, nayo ico kunganira orphelina, uravye iki gihe tugezemwo, ni kuvuga umwana uruyoya rw'imisi 2 canke gushika ku kwezi, turuha amata yo mu bikopo, ikigopo kigeze ku 55,000. Umwana akinywa imisi 3, dufata 3, urumva ko bitoroshe. Iruhande rero y'ivyo dufise bitwunganira bidufasha, habonetse abunganira, urumva noneho ni ngombwa. Ni ngombwa kuko ubu ntivyoroshe. Yego. Mwavuze muti ni twebwe nyene duheza tugakora ivyo bikorwa, mbega tuvuga yuko ari uko musanzwe musenga cane? Oya, bose barasenga, n'abandi barasenga, ni umuhamagaro wacu. Washaka si ico conyene dukora, si kuba turi ngaha muri orufena, hariho abari kurima, nafatiye mu muryango iwacu, hariho abari kurima, hariho abari kumetanga ijambo ry'Imana, hariho abari kwigisha, n'ibindi. Abo twebwe, uba uri umurimyi, uba uri kwigisha, uba uri kuvura, icambere muri mu mutima, mu muhamagaro wacu ni imfuvyi, n'abakene, n'abageze mu zabukuru. Hanyuma ikibano ca hano mu Mivo cakira gute ubufasha bwanyu, na cane cane mu kwitaho izo mfuvyi hano muri no rerero? Ngaha mu Mivo aho noca mvuga nti, uravye abana dufise muri iri rerero ryacu, sabo muri diocese ya Ngozi gusa. No kuvuga uje adodora agasanga birakunda ko tumwakira, turamwakira. Aho nyene muca mwisunga iki kugira ngo mwakire uwo mwana? Nuko aba ari mu katolika canke abari mu rindi dini, bimeze gute? Oya, twe twakira umwana. Twakira umwana kuko umwana niwe yagize ingorane, si dini, si iki. Twakira umwana, hama akaza asanga bikunda ko dushobora kumwakira. Ego. Mwako muravuga muti rero ikibano kibakira neza? Ego, tubanye neza, urabona naho tuba ko hagati mu babanyene nk'abandi bose, ngizinzu ziri namwaho mwicaye ngaha murashobora kuzibona, tubanye neza. Nukuri tubanye neza. Ego. Kubijanye no kubavuza hoho byifashe gute? Ego, kubijanye no kubavuza, abana dufise murabona ingene bangana, nyene urumva wumva ko bitoroshe. Murabizi yuko tuvugwa ku buntu niko, ariko ntivyoroshe. Abana dufise ni babana bataronse ibikwiye, kuko abana banywa amata y'inka, birya bifufu, ndavyita ibifu, ndavyita amafu canke, sico kimwe n'umwana yaronse amaberebere. Ni kuvuga ni abana bagwaragurika, ni abana bafatwa n'ingoga. Ariko nogira nti tubayeho nyene kubw'Imana. Tubayeho kubw'Imana, kandi abana bacu ntaco babaye ngo nuko bimeze uko,
imiti turahava tukayironka yego ubuzima bugashishikara yego Ego murakoze. Hanyuma twashaka kumenya abana murereye hano mwavuze yuko bari muri 20 kuva mu gitondo gushika bwire mubakurikirana gute uhereye bugica mu gitondo bigenda gute kugira ngo bwire mukibakurikirana neza? Bugica baravyurwa turabavyura bakoga abanywa akabuyi tukabaha akabuyi hama iyo ni 1:00 2:00 3:00 4:00 hariho abana batoyi turabasubiza kuryama hanyuma 6:00 5:00 6:00 turasubira tukabagaburira tukabagaburira mu mwanya hagati ya 8:00 6:30 7:00 8:00 turabasubiza kuruhuka hama 10:00 bagasubira bakavyuka yego Uvuze yuko hari n'abana basubira mu miryango mbega iri rerero rirafise uburyo bwo guheza mu nyuma rikavuga riti reka tuyumvire kuri ba bana basoka hano turabe ingene intambwe bagezeko? yego kuri ico nogira nti kiragoye mu bijanye mbere n'ivyo umuntu yosaba kukunganira nuko hoba kumbure abandi urana ko twebwe tugeza ku myaka 3 hoboneka uburyo bwo kubakurikirana n'ukuri iyo bagiye biragoye kuko asohoka hari abandi binjiye kumuherekeza mu muryango iyo avuka biragoye gose nigeze kuvuga ko hari uwo twasanze yagwaye ubukene kwashimye ingwara y'ubukene canke yo kutamenya agwarira iyo mu muryango yasubiyemo habonetse abandi bunganira ico gikorwa canke habonetse ubundi buryo umuntu yokora co bari ciza cane barabakurikirana canke ariko barabumviriza kunsamiza imbonesha kure buntu hari amashirahamwe akorera mu vy'agateka k'umwana mu yabwira iki kubijanye kumbure n'intambamyi musanzwe mufise hano? Kujanywe n'abakurikirana abana hariyo UNICEF Solidarité mu vy'ukuri iyo bagize ico baronka turi mu murongo wabo bunganira nta wovuga ngo nta bufasha buriho nogira nti nibashishikare kugira ngo abana mfatiye kuri abana bacu tuba twakurikiranye kuva mu buyoya kugera kuri iyo myaka 3 ntibasubire kuza ku imfuvyi canke kuza kugwarira aho bokiriye kugira ngo ubufasha bubonetse abo bana tuba twareze baronka ubufasha bubunganira yego mbega muba mufise ibitigiri vyamaze kuva hano muri rino rerero? Mu vy'ukuri kuva irerero ritanguye tugeze ku bana 154 kuvuga mu 154 umuntu acakuramwe abadufise 23 no kuvuga abo bandi rero nabo twamaze gusohora yego twavuze yuko imfuvyi zihari abana b'imfuvyi bahari izo nzoya zivuka zidafise abavyeyi bona ari benshi kuburyo muvuga muti twebwe ntidushobora kwakira bano bana? Ni benshi uravye iki gihe noneho abavyeyi bapfa ari benshi kuburyo ugize uti wuguruye imiryango nk'ubu dufate nk'aho iwacu twuguruye umuryango ntivyokoroha kuko dufate nk'aha muri Ngozi navuze yuko tudafise abana bo muri Ngozi gusa mugabo uravye nk'igihe bishika ukasanga nka hadodoye nk'abantu 2 3 udashobora kwakiramwo n'umwe uca wumva ko kibaye ikibazo. Mwebwe ku bwanyu nk'abemera mu vyakira gute kuba mubona yuko hari
abandi mwari mukwiye kwitaho mugabo uburyo butabakundira mu mutima muvyakira gute? ca wumva nyene ko ari ububabare budasanzwe kuko murabona twebwe nogira nti tubabuza gufara inzoya mu vy'ukuri ukurikiye ukaraba uru rugero turiko twebwe tubabuza gufara inzoya none nuko gupfa ari uruyoya udashoboye kumwakira uca wumva mu mutima ko bigoye nyene gusa nuko hari abandi atari twebwe tufise iki gikorwa gusa aje wakadodero ukagoti yamara ntibikunda ucumubwira uti genda ha genda ha genda ha hari igihe usanga yawe kubwiye ati burya nararose ukabona kugira amahoro ego ibi bikorwa vyo kwitaho impfuvyi muno muryango wa bene Benadeta biri hano Ngozi canke no mu zindi ntara birahari? oya sengaho Ngozi gusa Igitega turafiseyo amarerero atatu mu Cankuzo turafiseyo rimwe Ibubanza turiyo nk'abatumwa nk'aha turi aho Ngozi Ibujumbura turahafise naho nyene irerero ryacu ego. Hanyuma ivyo bigo muraheza mukamenya amakuru yaho canke namwe mukayaba ingene mubayeho muraheza mukayaga canke murafise uburyo muhura mukayaga kubw'iterambere ry'ibigo musanzwe murimwo murongoye? Ego hari ibihe duhurira hamwe tukagira inama nyigisho zijanye n'iki gikorwa cacu kuri twese ego. Ibindi muvuga muti twebwe iki kigo haba nko kubijanye n'inyubakwa ndetse n'ibindi muvuga muti twebwe ibi tubironse naho nyene vyoba akarusho mu buzima bwa kino kigo na cyane mu kwitaho bino bibondo? Ego uravye navuze yuko twavukiye Ngozi hama tukava Ngozi ari kugira ngo rya shure abana bashobore kuronka aho biga dushitse ino twashitse mu nzu zihasanzwe ariko harubatswe inzu kandi inzu itari nto abana basanzwe bararamwo aho turara haracakenewe vyinshi turakeneye kuba dufise inzu y'ubukiniro sare aho abantu bashobora kwisanzura dufate imvura iguye canke gukinira n'utundi hari ivyo tugikeneye ngaha kumbure bizoza buke buke turemera Imana kwibona ibikenewe buke buke bigatinda bikaboneka ego. Ngira ngo mwama wishira mu gasabisha ka misi yose uko buke uko bwije ego nawe uvuka ngo ace yuzura Ingobyi ni buke buke ego. Hanyuma abajeje intwaro muri kano gace canke leta yo muyisabiki kumbure kugira ngo mubandanye mukorana neza kwiterambere rya bino bibondo? Ego abadukikije nukuri baradufasha nibashishikare umubano mwiza urakenewe kuri bose leta nayo ni umuvyeyi wa twese nkuko isanzwe ibigira niyunganire abana cyane cyane abana batagira gifasha erega muri ya ntumbero nariko ndavuga ati twebwe tubabuza gufara inzoya hoshobora kuboneka ubundi mugambi ugira uti aba bana bimeze uku uwo bafasha ukundi bakabatwakirira bakakirira iyo miryango bagashobora kwiga bagashobora kuronka ubuzima. Ego hari akajambo kanyuma mushikiriza ko bariko barabumviza canke ko bariko barabakurikirana? Ego akajambo noshikiriza bariko barakurikirana iki kiganiro nuko urukundo no kwitangira abandi vyoza imbere aho kwibabara tukababara n'abandi no kuvuga tukasabikanya ivyo dufise mu bukene no mu butunzi nyene kuko ntihatanga ubufise hatanga umutima ico rero kirakomeye cyane
twemere dusangire ivyo dufise dusabikanye kugira ngo ntabe ubugenda ngo agirire ubundi ashonje canke guhaga ubundi ashonje dusabikanye ivyo dufise ego murakoze mama Mizero Marie Gisele urongoye rino rero ry'imfuvyi ryo mu Mivo tukaba tugukengurukiye kuri kano kanya muduhaye murakoze cyane Imana ibahezagire nuko rero nshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu ni na hano turangirije kino kiganiro cyari cadushikanye neza na neza muri zone ya Mivo ni muri komine ya Ngozi aho twari twagendeye irerero ry'imfuvyi ryo mu Mivo tubashimire buri mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro bandanye mugira ibihe vyiza